Mwaramutse mwiriwe bakunzi ba Akiwacu magazine bivanye naho umwe wese ariko aradukurikirana aherereye. Turi mu higaniro umuganuro, ikiganiro mwamukwekana ku misi yose ya kane igisaha zibiri z'ijoro. Ni ikiganiro mutegurirwa na Patrick Nduwayezu aka Patrick Wise mukagishizwa n'ikinyamakuru Akiwacu magazine. Uno munsi tuza kubaganirira ku mazina y'amezi mu kirundi ndetse n'insiguro ya buri kwezi kumwe kumwe. Biratangaje cyane kubona abarundi baho hambere barashobora gutora amazina y'amezi bakayaha n'insiguro kandi atabikoresho bigezweho byo gupima ikirere bari bafise. Ivyo turabonera mu mazina baha amazina y'amezi insiguro zazo bafatiye cyane ku bihe bagezemo canke ibikorwa ariko barakora mwayo mezi. Mu Kirundi ndetse mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu ko kwisi umwaka ugizwe n'amezi 12. Kamunkundi rero ntangwe ndababwira amazina y'amezi mu Kirundi. Kwezi kwa mbere ni nzero, ukwa kabiri ni ruhuma, ukwa gatatu ni ntwarante, ukwa kane ndamukiza, ukwa gatanu ni rusama, ukwa gatanu ni ruheshi, ukwindwi ni mukakaro, ukw'umunani ni imyandagaro, ukw'icenda ni nyakanga, ukw'icumi ni gitugutu, ukw'icumi na kabiri ni munyonyo, kwezi kw'icumi na kabiri ni kigarama. Imbere yuko ndabaha insiguro ya buri kwezi reka mbaye ndabwiye ko amezi mu Kirundi agabuye mu mice ibiri. Amezi mu Kirundi agabuye mu mice ibiri. Umuce wa mbere ni umuce w'igihe cici canke igihe cici, umuce wa kabiri n'igihe c'imvura cege c'agatasi. Umuce wa mbere ari wo gihe cici ugizwe n'amezi 4. Ukwezi kwa mbere ni ukwezi kwa ruheshi, mukakaro, nyandagaro na nyakanga. Umuce wa kabiri ari wo ugizwe n'igihe c'imvura n'igihe c'agatasi ugizwe n'amezi 8. Aho twovuga nka gitugutu, munyonyo, kigarama, nzero, ruhuma, ntwarante, ndamukiza kumwe na rusama. Reka rero tugende ukwezi kumwe n'insiguro yabo. Ukwezi kwa nzero kwari ukwezi aho abarundi bazerera baja gusuma. Kwari ukwezi kandi babamwo amahonda. Kwari ukwezi abarundi baba bizeye yuko bagiye kwimbura ivyo babarimye mu kwezi kw'icenda, ukwezi kwa nyakanga. Ukwezi kwa kabiri kwari ukwezi kwa ruhuma. Uku kwezi nako kwari ukwezi kwitwa bashobora kwita kandi kabuza mbuga. Kwari ukwezi kwagwamwo imvura nyinshi maze ibiterwa bikononekara. Kwari ukwezi kandi kwaba kurimwo iyo mvura nyinshi yagwa ihuhuma, kwavugwa imiyaga myinshi. Ukwezi wasanga abatama bagwaye inkorora, ugasanga bakorora mu kuvuga no gasanga barahuhuma. Ariho iryo jambo rya ruhuma, iryo zina rya ruhuma ryavuye ku kuntu abatama mu ico gihe imiyaga bari myinshi, ugasanga mu kuvuga barahuhuma canke imvura nayo mu kugwa yagwa ari nyinshi kandi hagwa y'imwe umuyaga myinshi. Ukwezi wa gatatu kwari ukwezi kwa ntwarante. Uko nako kwari ukwezi kwarangwa n'imburwa ry'ibigori, imyungu ndetse n'ibindi. Bamwe bagenda bitwaye mu gwambukwe ariko twokwita mu Gifaransa ni avambla. Bari yumvira ukuntu abitwara bikagenda bikoragurika, bimwe bakabitengata, ndetse ariho bana byanibaza ntwarante canke ndabitwara gute. Niho iryo zina rya ntwarante ryaciye riva. Ukwezi kwa kane ni ukwezi kwitwa ndamukiza. Benshi barakunze kwita ndamukiriza. Uko kwezi kwa kane kwari ukwezi kwagamwe imvura nyinshi, ndetse ushatse kuja kuramutsa umugenzi wawe ari hakurya nawe uri hakuno byaragorana cyane kugira ngo ushobore kujabuka ko inzuzi zaba zuzuye. Mwico gihe ugize imana kubona wo hakurya waramutuma turandamukiriza abo hakurya, naha gutuma nawe urandamukiriza abo hiye. Mwico gihe rero izina ryacu baci batubera iryo zina baci batubera ryari izina ryo kwezi kwa baci bakwise ndamukiza canke ndamukiriza, kuko mwico kwaba ari gutuma kubera bataba bashoboye gushika hakurya.
Ukwezi kwa gatanu ni ukwezi kwa rusama. Ni ukwezi rero imvura iba yatangiye gucika, ukugwa igwa isamirana, ukayumva ku mutumba kuwundi itaguye, ngaho akumva ikiragwa ahandi ntaguye, ndetse mukasanga izuba ahandi hariko hagwa imvura. Hamwe kugwa imvura yarasamirana. Ukwezi kwa gatandatu kwa ukwezi kwa ruheshi, imvura bitangiye yaba yaciye bitangiye gucika, kwari ukwezi kwici gihe baritanguye. Muri ico gihe umuyaga wari mwinshi, bana bita kandi umuyaga w'impeshi. Bivanye rero n'umuyaga wari mwinshi wazana bitandukanye. Mbere uzasanga n'abantu basara baba benshi, n'imbwa mbere mu kwezi usanga ariho zikunze gusara. Niho kwezi bakwita rero ruheshi. Ukwezi kwindwi kwari ukwezi kwa mukakara. Uko kwezi rero kwari ukwezi wabasanga ivyatsi vya kakarayibe vyumye. Kwera iki ko yaryazuba gici ryaba ryabagishi. Kwari ukwezi kandi baba ariko baratema amahonda. Haba kandi n'iragi ibiharage n'ubushaza. Ukwezi k'umunani kwari ukwezi kwa myandagaro. Ni ukwezi amahonda yaba yandagaye kandi inka zaba zandagaye. Caba ari gihe baba baciye ibishakara, baba baciye amahonda maze ibishakara bakabica bakabishira inka, ari naho zakize byandagaza. Ariho iryo zina rya myandagaro ryaciye riva. Iryo zina rya myandagaro kandi bagise uko kwezi bafatiye gukuntu ibintu byandagaye mu mirima, ivyimbuka byandagaye mu mirima, baraje gusarura bimwe bakabisiga byandagaye. Ukwezi kw'icenda ni ukwezi kwa Nyakanga. Nyakanga kangaza imbwa. Uko kwezi ni ukwezi haba nk'imvura y'igisagura bita isitagira bigega, inako basizamwe. Muri uko kwezi haba izuba ryinshi n'inzara kuko ivyo babareye byaba vyaheze. Ukwezi ibyo barije mu kwezi k'indwi no k'umunani baba barabimaze, bakwita kandi karangaza gisabo kuko n'inka ntizakamwe. Kubera iki ntizaronka ivyo kurya, ivyatsi bimeze neza byarumye, wasanga n'ibisabo no mu bisabo atakiriyo. Mu kwezi rero abarozi b'inka baratubira ishinge kugira barondere umuyonga inka zizorya mu kwezi kwa Kigarama. Ukwezi kw'icumi ni ukwezi kwa Gituguta. Gituguta ni imvura n'izuba. Ni ukwezi wasanga imvura ari nyinshi n'intuguta ari nyinshi. Ukwezi kw'icumi na rimwe ni Munyonyo. Inyonyo ni ingamba z'ibiharage. N'uko kwezi usanga ingamba z'ibiharage zumye, zaravye canke zakakaraye. Imvura mu kugwa igwa itababaza, igwa bukebuke bitangiye gutasura, igwa bukebuke itababaza, maze nyazangama z'ibiharage zikanyonyoka zikakura bukebuke zitonze, zikarabuka mugeza zaravye. N'uko kwezi kandi imvura mu kugwa yagwa bukebuke inyonyo maze ikanywesha imirima. Ukwezi kw'icumi na kabiri ni Kigarama. Mu kwezi kwa Kigarama rero naho wasanga inka zihaza ubwatsi, uvuga ryashinga abaturiye mu Nyakanga ryaba ryanaze ryakuze maze ritotaye kuko n'imvura yaba itanyeye kugwa. Inka rero wasanga zahaza ubwatsi zikagarama kuko ziba zihaze wa muyonga w'abaturiye mu kwezi kwa Nyakanga. Mapfizi naho ko yabahaze naho nyene yirirwa arivuga. Izi nizo siguro abarundi bashoje guha amezi bafatiye kugihe baba bagezemwe canke ibikorwa bariko barakoramo. Turangiza tubamenyesha yuko insiguro z'aya mazina mu Kirundi twazikuye mu gitabo c'umwanditsi Jean Baptiste Ntawukaja, mu gitabo yise imico n'imigenzo vy'ikirundi. Tubamenyesha yuko mushobora kubandanya mudukurikirana kuri website ni Akiwacu _info, ku mbuga za YouTube na Facebook na Instagram ndetse na WhatsApp nazo ni Akiwacu magazine. Mwandanye mumererwa neza mu gihegwe n'imico n'akaranga z'Uburundi. Murakoze.